Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye agomeje guhamba Uburundi izuba riva kandi akaba agomeje gushinyagurira abarundi mu majambo ariko arakoresha muri no minsi. Abarundi batari bake bariko barababazwa n'ibiriko biratangazwa na perezida Evariste Ndayishimiye, aho nko ku munsi w'ejo yavuze ko abarundi batekanye kandi akemeza ko igihugu cy'u Burundi kigiye kujya gifasha amahanga. Ibyababaje abarundi batari bake barabye ubukene barimo, aho perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko umurundi wese anezerewe kandi akavuga ko umurundi wese abayeho neza, ariko agatunga urutoki igihugu cy'u Rwanda, aho yavuze ko umurundi utanezerewe ari uwemeye kuba umuja w'igihugu cy'u Rwanda, kongera kuvuga andi majambo akomeye kandi ababaje ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko benshi bakabona ko perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kunyegeza ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bemeza ko igihugu cy'u Burundi kigeze ahatemba. Benshi bakemeza ko ibibazo byari byinshi mu gihugu, ariko bakavuga ko igihe perezida Evariste Ndayishimiye aje ku butegetsi yabaye nk'uhamba igihugu cy'u Burundi ku rugero rutarigera rubaho. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bakunze kuvuga ko perezida Evariste Ndayishimiye rwose ariko yishongora ku barundi kandi agakoresha amajambo yo kubashinyaguriza, ariko abarundi batari bake bakavuga ko ibingibi bitazijana, bagomba guhaguruka bagafatana mu nda amaze bakikuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi. Biratangaje kumva perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi banezerewe mu gihe bari mu bukene butagira izina. Murazi ukuntu ifaranga ry'u Burundi ririko rirata agaciro, kugezaho idolari rimwe ry'amanyamerika ririko riravunja ibihumbi 5 n'arenga ry'amarundi, ibitarigeze bibaho mu gihugu cy'u Burundi n'igihe igihugu cyari cyarafatiwe ibihano bikomeye cyane ku butegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza. Ifaranga ry'u Burundi ntigigeze rita agaciro nk'uko ubu ngubu ryataye agaciro. Benshi bakemeza ko perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guhamba igihugu cy'u Burundi, ahubwo ubu ngubu akaba ariko arafata abarundi nk'ibijuju mu kubishinyagurira, akavuga ko igihugu gitekanye kandi akavuga ko igihugu giteye imbere, mu gihe mu gihugu cy'u Burundi ibisata nka byose by'ubutunzi bigoyagoya, ibindi bikaba byararangiye. Murazi ibura ry'igitoro riri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, murazi ibura ry'isukari, murazi ukuntu umuyaga nkuba ugumya ucikagurika, murazi ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, murazi inzara izura inzara iri mu gihugu cy'u Burundi. Ariko perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya gushinyaguriza abarundi, avuga ko abarundi batekanye kandi akavuga ko mu minsi iri imbere Uburundi bugiye kujya bufasha amahanga, mu gihe benshi bazi neza ko igihugu cy'u Burundi kigeze ahatemba kubera ube gito bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Yavuze amajambo menshi kandi akarishe, aho yanatunze urutoki igihugu cy'u Rwanda, akavuga ko igihugu cy'u Rwanda aricyo kibitse abahungabanya umutekano w'igihugu cye, kandi akavuga ko abemeye kuba abaja b'u Rwanda aribo bazagumya guhura n'akaga gakomeye cyane. Ariko benshi bakabifata nko gusamaza abarundi kugira ngo abereke ko ikibazo gihari ari u Rwanda mu by'ukuri, kandi ibibazo biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari byinshi kandi byose byaraturutse kube gito bwiwe, aho benshi bavuga nyine ko igihe cyari kigeze kugira ngo akurwe ku butegetsi, kuko ariko aroreka igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Turaza kubigaruka ko mwido nido ry'amakuru, turaza no kubabwira ku karenganyo kariko karabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abarundi bariko baragandagurwa umunsi ku munsi atacamira, kandi byose bikozwe n'abajejwe intwaro, byose nyine bikaza bishimangira ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bavuga nyine ko perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guhamba igihugu cy'u Burundi byarangiye.
byose nyine mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube, usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mu bambere bashikirwa nabyo. Intara ya Kirundo, komine Ntega, urupfu rubabaje cane, yarakubiswe n'umukuru w'imbonerakure inyuma y'iminsi ibiri yaracikanye acarahambwa. Abanyagihugu barasaba ubutungane. Uwo ni umunyagihugu Nkuringoma Jean batazira Kidegeri ku mutumba Rushubije. None ninde yateguye kumugandagura? Ninde wabigizemwo uruhara kugira ngo uwo munyagihugu yicwe? Uwo munyagihugu Nkuringoma Jean yarasanzwe aba ku gacimbiri Ntore, umutumba Rushubije muri iyo komine Ntega. Yarafise imyaka 54. Yari yubatse n'umukenyezi umwe, bari bafise abana 7. Foto yiwe mubona twakoresheje ni ya kera akiri muto. Niyo twashoboye kuronka, tubanze tubamenyeshe ko uwo munyagihugu nyine yahora akora mu gisata c'amazi muri iyo komine. Urupfu rwiwe rwateguwe n'abakoze ubusuma bwabereye muri ico gisata c'amazi. Intandaro ya byose hari uwitwa Musabanganje Jean Marie yahoze arongoye gisata c'amazi muri iyo komine Ntega. Uwo rero afatikanije na Mustanteri Mbanzabugabo Pierre Karaveri barakoze amanyanga, ubusuma, ubunyonyezi budasanzwe muri ico gisata c'amazi. Muri ubwo busuma havugwamwo kugurisha bimwe mu bikoresho byagenewe amazi, amatiyo n'ibindi, kuko n'ubu hari ikibazo gihambaye c'amazi muri iyo komine. Hari kandi amapikipiki 3 yari yaguzwe kugira aze gusahiriza abakozi muri ico gisata yanyurujwe kuko atigeze ashikanwa muri komine. Mu nyuma rero niho ibintu byakomeye. Umwe Musanganganje Jean Marie yarahawe ayandi mabanga yo kurongora indero muri iyo komine ya Ntega. Yagiye muri ayo mabanga ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa 11 2023, kuko niho haba kubisikanya n'uwahahora. Mu nyuma haraje uwusubirira Musanganganje muri ca gisata c'amazi. Aha niho byatanguriye kugoranira, kuko habariko baharura basanze ibintu byarayogoye, ibintu byarasahuwe. Amapikipiki bivugwa ko yaguzwe atayahari, barabura uko babigenza ngo habe kubisikana. Mustanteri Mbanzabugabo Pierre Karaveri na Musabanganje Jean Marie imitwe yaciye itangura gushuha. Igandagurwa rya Kuringoma Jean ntibyatebye ku igenekerezo ry'8 ukwezi kwa 3 2024. Wa munyagihugu Nkuringoma Jean yarateramiye hafi yo kumuhana iwe ku mutumba Rushubije. Niho haza abantu atazi bashika bamuramutsa, nawe arabasubiza. Baca bamubaza ibibazo bijanye nayo mazi, nawe arihorera, ntiyabishuye kuko atabo yarazi. Ubwo nyine ba bantu bakimubaza haciye haseruka Shimirimana Felix arongoye imbonerakure aho muri Ntega, asanzwe anagendanira Mustanteri. Felix yaciye akubita wa munyagihugu ikibando co kwizosi aca agwa hasi. Felix agiye gusokorora imbugita kugira amucumite, abantu bari bateranye n'uwo muhisi baciye bahaguruka babuza Felix. Baca bamubaza bati, ugira utwicane umuntu turorera, umuhora iki? Ba bantu baciye baterefona Mustanteri. Atakanya gaheze imodoka ya Mustanteri yaciye ihashika. Mustanteri aca yuriza imodoka, wa munyagihugu ari ikiruruma, biboneka ko ageze habi. Icatangaje abantu muri ako kanya, Mustanteri yarankiye umuryango wiwe ko umuherekeza. Mustanteri yagize ati, tugiye kumuvuriza ku bitaro byo mu Karusi. Murumva ni kure, ntimwomuherekeza, mwe nimugume aho turamukurikirana. Ariko aha biremezwa ko atigeze amutwara aho mu Karusi. Amakuru dufise avuga ko Mustanteri yoba yatwaye wa munyagihugu ku bitaro bikuru byo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Inyuma y'iminsi 2 gusa, no kuvuga ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa 3 2024, umuryango waciye ubwirwa ko wa munyagihugu Nkuringoma Jean yitabye Imana. Aha abantu baratangaye kuko atanumwe
mu biwe yigeze amubona. Kw'igenekerezo rya 12 kwezi kwa gatatu 2024 musitanteri yaciye ategura amaziko yihuta yabereye kuri uwo mutumba Rushubije. Umunyagihugu Nkuringoma Jean w'imyaka 54 aba arasezeye isi y'abazima atazi n'ico azira. Musitanteri yaciye atangura gutera ubwoba abanyagihugu ko batobishira hanze azobyikurikiranira. Abanyagihugu bari mu gahinda kenshi basaba ubutungane kuri urwo rupfu, basaba ubushiranganji bw'ubutungane kubafasha. Musitanteri Mbanzabugabo Pierre Karaveri niwe yatumye Shimirimana Feregisi bakurikiranwe kuko muri iyo komine haguma habera ubwicanyi bubabaje kandi buteye ubwoba. Ibi byose ni biriko birabera mu gihugu c'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya gushinyaguriza abarundi avuga ko igihugu gitekanye, kandi akavuga n'amajambo akomeye cyane aho avuga ko abahungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi ari u Rwanda, mu gihe benshi bibaza ko umutekano w'igihugu c'u Burundi uhungabanywa n'abarundi ubwabo kandi bashigikiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uburundi bwiteguriye kuzofasha ibindi bihugu mu myaka iri imbere. Evariste Ndayishimiye niko yatangaje, ibyashavuje abatari bake barabye ibibazo biri mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi amenyesha ko igihugu arongoye citeguriye guha ubufasha ibindi bihugu mu myaka iri imbere, hamwe Uburundi bwoguma ku murindi wo kugwiza umwimbu hamwe n'iterambere buriko iki gihe. Ibi Perezida akaba yabivugiye mu ntara Gitega kuri uyu wa gatandatu ku munsi mukuru wahariwe abakenyerarugamba, umuhari w'abakenyezi wegamiye umugambwe CNDD-FDD. Mu ijambo ryiwe yashikirije abari bitabiriye ibyo birori, Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati: hamwe ko bandanya ku murindi turiko uyu kugwiza umwimbu hamwe n'iterambere Uburundi bugeze ko iki gihe turiteguriye guha ubufasha ibindi bihugu mu myaka iri imbere. Naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aguma yizeza abarundi ko igihugu kiriko kitera imbere mu by'ubutunzi, ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi butera bugera aho umwansi ashaka ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro uko bukeye uko bwije. Ubu ifaranga ry'abanyamerika bita idolari ririko rivunjwa amafaranga arenga 5,000 by'amarundi, nayo amanyaburaya bita amayero akaba ariko avunjwa ayarenga 5,500. Ubukene bw'ibitoro buguma bwisubiriza mu gihugu, buguma butuma abarundi bata icizere ku gihugu. Hamwe rero nuko ibintu biguma bizimba, ariko amikoro y'abarundi akaguma ari yayandi. Ibi ni ibintu bibabaje kandi biteye isoni, aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze guhamba igihugu ciwe, none akaba ariko arahenda abarundi ko ibintu byifashe neza, aho benshi bafata amajambo amaze iminsi akoreshwa na Perezida Evariste Ndayishimiye nko gushinyagurira abarundi, kandi ko afata abarundi nk'ibijuju, aho benshi bavuga ko byanze bikunze abarundi atari ibijuju, ahubwo ko igihe kizagera bakamukorera ko amaze ibyo ariko arababwira akazabyicuza mu myaka iri imbere, kuko ariko arahamba Uburundi izuba riva. Abarundi bose baranezerewe keretse abemeye kuba abaja b'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye niko yatangaje, aho yavugaga ko abarundi bose banezerewe uretse abemeye kuba abaja b'u Rwanda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi amenyesha ko abarundi bose buzuye umunezero, utanezerewe nabo nabemeye kuba abaja b'igihugu c'u Rwanda. Ubwiwe uwo munezero uva ahanini ku ntambwe Uburundi bugeze ko aho atamafashanyo canke idene bukikeneye. Ibi yabishikirije kuri uyu wa gatandatu Igitega ku munsi mukuru wahariwe abakenyerarugamba, umuhari w'abakenyezi wegamiye umugambwe CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati: ubu hageze aho natwe tutanga indabona Uburundi butakigurana, butagisaba imfashanyo, ahubwo aribwo bufasha abandi. Dabyo umuvuduko tuvudutse ko ubu tugire dutere imbere. Birahimbaye kurongora abantu banezerewe. Abarundi ubu bose baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa wundi yemeye kuba umuja w'ubutegetsi bw'igihugu c'u Rwanda, niwe wenyine ubu ajingitwa. Nico gituma ndabatumye mwebwe Barundi mubahamagare muti hava hiyo mujigitwa, muze mu gihugu c'umunezero. Mu Burundi ni igihugu c'umunezero. Mu Burundi uhashitse uratwenga.
murandaba abandika ku mbuga ngurukana bumenyi abarundi bandika bose ni abari mu buja bwa butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bubigisha yuko baza kwica abarundi bene wabo. Nico gituma abarundi ndasubiriye kubahamagarira nibaze mu gihugu c'umunezero tunezererwane nabo tuze imbere y'igihugu cacu gushika aho amakungu azodutangarira. Abarundi se ari guhamagarira kuza mu gihugu c'u Burundi ntimubona ibiriko biraba murazi abariko baranyuruzwa murazi amabi ariko arakorwa nonewe agahamagarira abarundi kuza mu gihugu. Niki cyatuma abarundi bagaruka mu gihugu barabye akarenganyo ubwicanyi ndetse n'ubusuma buriko burabera ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi byose bikaboneka neza ko byateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Perezida Varisito Ndayishimiye naho atera kamo abarundi kuza mu gihugu c'umunezero abarundi bari mu bihe bitoroshe aho ku masoko ibiciro biguma biduga ibitoro bikaba byasubiye kubura ubukene bw'isukari umuyaga nkuba nawo uguma ucikagurika eka hamwe n'amafaranga y'agaciro yabaye umuzi w'ibuye. Ibyo byose ariko arabyirengagiza akavuga ko igihugu ciwe giteye imbere ko nta n'imfashanyo gikeneye ahubwo ababirabira hafi bakavuga ko n'imfashanyo kitayibona kuko ntaho cyazakura ubwishu akaba ariyo mpamvu nacyo kitirirwa kisaba kuko ntaho cayikura kandi abenshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibiyirirwa yagiriza u Rwanda rwose ari ukugira ngo ahuma amaso abarundi ahubwo ko ari ukugira ngo abarundi bahugirwe mu kuvuga ko bafitanye ikibazo n'u Rwanda naho ubutegetsi buriko barasahura igihugu nk'uko nyine bimaze iminsi byibonekeza aho Perezida Evariste Ndayishimiye biboneka neza ko yamaze guhamba igihugu c'u Burundi. N'amakuru ahambaye cyane kandi atandukanye tuba turiko turabashikiriza kuri no muyoboro wa YouTube aho tuzenguruka akarere ndetse tukibanda cyane cyane mu gihugu c'u Burundi tukazengurutsayo mikoro zacu amaze tukagenda twumva ibibazo bitandukanye biri mu bene gihugu ndetse tukavuga n'amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa muri politiki aho tubabwira ibyo abarundi batazi ndetse n'ibyo banyegejwe kandi batakubahuka kubwirwa n'ibinyamakuru biri mu gihugu c'u Burundi byose nyine tukaba tubitohoza dufashijwe n'umurwi munini cyane wamenyesha amakuru uri mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze yacyo amaze natwe tukayabashikiriza ido nido uwica ubusabwa nta kindi ni ukudushigikira ukanda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.